wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Luka 13:21. Luka 13 guhera ku murongo wa 21. Luc 13 verset 21-22. Ndashaka gupartaja iri jambo ritari rirerire cyane, ariko mpwemu yarashize ku mutima wanje kwankuraja abantu bari hano muri kino kibanza. Hari abantu numva ko Imana igomba gutera intege ifatiye kuri iri jambo. Luka 13:21 haravuga ngo, reka ndahere kuri verset 18. Kandi aravuga ati ubwami bw'Imana busa niki, kandi ndabushushanye niki. Busa verset 18, verset 18 nasubira inyuma. Aravuga ati ubwami bw'Imana busa niki, kandi ndabushushanye niki. Niki. Nanzi ko okay. Gose ndiko mvuga Ikinyarwanda. Busa n'akabuto ka sinapi umuntu yabiriye agatera mu ntabire yiwe, kagakura kakaba igiti, inyoni zo mu kirere zikagira gute, zikarika mu mashami yacu. Aha Yesu yareka aravuga ku bintu bijanye n'ingene ubwami bw'Imana butangura mu buzima bwacu, kandi bugatangura ari ikintu gito cyane. Aravuga ngo bumeze nk'akabuto gatoya, ushobora kugatera ari gato mu buzima bwawe, gashobora gutegwa ari gato mu buzima bw'igihugu, gashobora gutegwa ari gato mu buzima bw'umuryango, gashobora gutegwa ari gatoya mu buzima bw'ikoraniro ry'abantu. Ubwami bw'Imana bukaza bumeze nk'akabuto gato, ariko kandi ijambo ry'Imana rikatwereka yuko ibifise ico bimaze, subuto canke si dimension gafise, canke suburinganire bwako mu rugezo rwo gutangura, ariko igifise akamaro ni iki, ni gishobora kuva muri ako kabuto. Kuko ngo naho kameze nk'akabuto gatoya, kazoshobora kugira gute, kazoshobora kuvamwo igiti kininiya, kandi kizocika ico kwarika canke ico guha indaro inyoni ziyerera, zikazoteba zikahubaka icari, kikazocika umugisha ku bantu benshi. Haleluya. Kandi mu ntango cari ikintu kigize gute, gisuzuguritse. Ku murongo wa 20 akavuga rero ngo, yongera kuvuga ati ubwami bw'Imana ndabushushanye niki, busa n'umwambiro umugore yabiriye akawuvanga n'ingero zitatu z'ifu, gushitsa aho iri bututubimbire yose, canke gushikaho ibigize gute. Yesu yagiye akoresha imigani mu kutwigisha ibintu byinshi bikomeye, ariko kandi uyu munsi numvise nshatse kukwankuhasha mfatiye kuri iri jambo. Yesu yaravuze ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umugore yafashe levure, yafashe levain, yafashe uyu mwambiro. Urabizi umwambiro ni ikintu gisanzwe. Ubonye umwambiro ubona umeze nka poudre nk'izindi, ariko kandi umwambiro ufise agaciro canke ufise particularité. Uravyumva? Imikate tujya canke ibintu byose dora dukoresha, umwambiro ni ikintu Yesu yazanye mu karorero, ariko umwambiro ni ikintu mu gihe c'abayuda co kimwe no mu gihe cacu. Umwambiro ni ikintu cama kiri mu buzima bwacu bwa misi yose. Umwambiro ni ikintu cama kiri present mu bintu byinshi dusanzwe tumenyere gukoresha. Umwambiro imisi yose imikate mugura mu gatondo, umwambiro wa wakozemwo. Mu bintu byinshi dukonsoma hari igihe umwambiro kenshi ukunze gukoreshwa. Rero Yesu agerageza gufatira ku karorero k'ibintu vyumvikana. Arafata ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umugore yaje yifatira umwambiro wiwe, araza awucanga
n'ifu yari asanzwe ariko akoramo umukate, inyuma y'igihe gitoya bitangura kugira gute? Bitangura kuvyimba. Haleluya, amen. Abigereranya rero n'ubwami bw'Imana kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza abantu b'Imana yuko rimwe na rimwe mu buzima bwacu abantu turafise ikibazo yuko turakunda gusuzugura intango yacu ntoya. Uno munsi numva nshaka kuremesha kandi nshaka kugufasha gutahura muntu w'Imana uri muri kino kibanza, ndashaka kugufasha gutahura ngo uhindure ingene uri kurabona ibintu vyawe. Haleluya, uhindure ingene uri kurabona ibintu vyawe. Iri jambo rituzana kwizera. Hari igihe rimwe na rimwe mu buzima bwacu ukwizera gutegwa, ariko kandi ngaha Yesu yatubwiye ikintu gikomeye cyane. Aravuga ngo ndabibabwire gute kundi, atanga kandi karorero kugira ngo adufashe gutahura yuko ico yatanguye gukora, ico Imana iriko irakora, ico Imana iriko irubaka mu buzima bwacu, ico Imana iriko irubaka mu buzima bwanje, ico Imana iriko irakora, uravyumva gishobora kuba kiboneka nk'uko umenga ni gitoya, ariko caratanguye. Haleluya, amina. Arerekana rero yuko tutagomba gusuzugura, uravyumva, ubuto bw'ikintu. Hari igihe mu buzima bwacu wiraba ukabona umenga ibintu ntibiriko biravansa. Hari igihe wiraba ku gatwe kawe ukabona umenga ego warakijijwe ariko uri wenyine ukijijwe. Hari igihe wiraba ukabona umenga utego je ndakunda Imana ariko nta bantu mfise bamfasha. Iminsi yose mu buzima twama dufise ibintu tubona vy'ama obstacle, ukabona intambamyi zimwe zimwe ukazibona kandi ukazitahura, ukavuga uti none nzoshika kuri ibyo bintu ryari, none bizogera gute? Ugasanga kenshi Satani aradukoroga kuko atwereka intambuko tugiye gushikako ariko n'ahantu hakeya tumaze gushika. Yesu ariko araterera intege abantu, ntiyashatse kubereka yuko ubwami bw'Imana ari ikintu cyo gusuzugurwa, ariko yaberetse ko ubwami bw'Imana ni ikintu gishobora kuza ahantu ibintu ari ibintu bisanzwe, ariko iyo ubwami bw'Imana bwimeranjije n'ubuzima bw'umwana w'umuntu bugatangura gukurira mu buzima bwacu, dushobora gushika ku bintu bikomeye utazopfiye wibajije kuzopfa ugezeko, utanasengeye, utaniteze, kuko ikiriko kirakoreka n'ikihe? Hari ukuri kwamaze gushika mu buzima bwawe, hari ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya, mbwira umuntu muco ati hari ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya, haleluya, amen. Imana ishimwe cyane. Washobora gusoma muri Zakariya 4:10. Zakariya 4:10. Zakariya 4:10 harasobanura uyu murongo gatoya. Zakariya 4:10. Haleluya. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zerubabel. Haleluya, haleluya. Vuga uti abasuzugura intango ntoya, semerera cyane, abasuzugura intango ntoya bazonezerwa babonye igipimo. Mvuge gutyo honya siko n'igipimo, sivyo? Haleluya. Aha Bibiliya iratwereka yuko abantu, uravyumva, hariho debut zabaye abantu barazisuzugura. Hariho ukuntu ibintu vyawe bitangura ukabona umenga nta kintu kimeze neza. Hariho ukuntu ivyo uri kurakora vyatanguye, hariho ukuntu mu rugo rwawe mwatanguye ukamenga mwatanguye mudashoboye, ukabona umenga hariho abandi bamaze kugera kure, ukabona umenga hariho abandi bamaze gushika kubikomeye. Rimwe na rimwe ugahakwa kwikomplexa, ukibaza ati none twe tuzobishikako gute, twebwe ibintu tuzobibona gute? Ariko ndashaka kubwira no munsi muri kino gitondo wakirira ijambo, wizere yuko intango isuzuguritse atariyo herezo y'ubuzima bwawe, ariko intango yawe ishobora kuba isuzuguritse, ariko kwa kundi umwambiro ushobora kuvyimbisha umukate ukava muri taille normale canke muri taille yayo initiale ugafata ampleur niniya. Ndakubwiye ngo ubwami bw'Imana ni wabugumbira neza. Ndakubwiye ngo Imana igiye kuvyibusha, Imana igiye kugwiza ubuzima bwawe, Imana igiye gukomeza ibikorwa vyawe, Imana igiye gukomeza urugo rwawe, Imana igiye gukomeza amashuri yawe, Imana igiye gukomeza urudandazwa rwawe, Imana igiye gukomeza business yawe yari yose.
byose Imana igiye gukomeza igikorwa uri kurakorera Imana igiye gukomeza umuhamagaro wawe, Imana igiye gukomeza ihamagarwa riri ku buzima bwawe, Imana igiye gukomeza. Numva uno munsi ishaka kubwira umuntu wese ari hano muri kino kibanza, naho umeze nk'umuntu yumye canke yihebuye, naho umeze nk'umuntu yakubititse canke yaguwe ko n'imvura agakanywa akishwa n'imbeho, naho umeze nk'umuntu yishwe n'izuba, naho wowe usa n'umuntu ari demoharize kubera ibibazo byagushitse ko nibiki, ndagomba gutangaza uno munsi muri kino gitondo, nk'uko umwambiro, nk'uko levure ivyimbisha umukate, niko ubwami bw'Imana bugiye guhindura ubuzima bwawe, bugafata ibipfuye bukabisubiza ubuzima. Kuko ubwami bw'Imana bugereranya n'ikintu, iyo gishitse ahantu la nature initiale y'ibintu irahinduka yose. Haleluya, haleluya. Ndagomba unyitabire wiyumvira kuri situation zawe zose, uvuga uti amina kubwa sana. Haleluya. Washobora kuvuga ngo niho ngibitangura. Haleluya. Ego niho ukibitangura, ego biracari bitoya, ariko kandi ndakubwira ngo nahari ukibitangura ni intango ntoya, ariko umwambiro urahari. Yaratubwiye ngo mwizere. Ibi Yesu yarabivuze ngo abantu bashoboye gutahura, abamaze kumwizera bagende batahura yuko ubwami bw'Imana ntushobora kubufatira mu buremere cyangwa ntushobora kubupeza mu bintu biboneka n'amaso, ntushobora kuburabira. Aravuga ati naho woshaka kuburabira ku bintu bifatika, shaka kugenda ufate n'akabuto gatoya, genda ugatere, mu myaka iri imbere kazozana igiti kizogira gute, kizokwarika, inyoni nyinshi zikaharara, abazoza kucugamamo ntibazokwibuka yuko kumbure vyavuye mu kabuto gato. Imana yashaka kwerekana yuko ubwami bw'Imana si ikintu kiza kiri impressionnant, si ikintu kiza gifrapa, si ikintu kiza gifenta, si ikintu kiza gifise tapage nyinshi, oya, si ikintu kiza kigira teatre. N'igihe Yesu yaza mu isi, icatumye abantu bamusuzugura nuko bamubonye mu ikamba mbira atambuka n'amaguru arinda gukomanda indogoba, kandi abami bari batwaye ico gihe bagenda bambaye inzahabu, ari abantu b'ibikoko bafise ivyubahiro na protokole, bafise securite na arme zikomeye. Abayuda bari bazi yuko Mesiya azoza kubatabara, azoza ari umugabo w'igitangaza akomeye, ari impressionnant. Ariko Yesu atangura guhindura ivyo abantu biteze kugira ngo azane iyindi equation shasha, aho abantu batahura yuko Imana ntigomba gukirisha abantu ibintu vyumvikana cyane, Imana ntigomba no gukirisha abantu ibintu bifatika bimwe bimwe biri impressionnant. Kuko abana b'abantu, isi irafise ukuntu yadufasonye, isi irafise ukuntu yakoze ivyimviro vyacu, turafise ukuntu twibaza, turafise ukuntu twita ibintu bikomeye n'ibindi tukavyita bidakomeye. Ariko Yesu kuko yarazi ko ari uko abantu biyumvira, acaza afise profil bas, umukiza w'amahanga, le roi des nations, le rédempteur, ugomba gucungura ubuzima bwacu, aca ariyizira, acaza yambaye pireri nk'abandi bose. Sinibaza ko pireri yiwe à l'époque nimba hariho na Yves Saint Laurent canke hakaba hariho basi hariho ikirato ca Gucci, sinibaza ko Yesu pireri yiwe yaranditse ko Gucci. Bibiliya iravuga ngo Maria yagombye kuvyara aja no mu ihoteli. Mu ihoteli baramubwira ngo ibibanza biruzuye, abantu ba reserve kuri internet, nta bibanza bihari. Ariko terimigise caramufashe ku buryo yagiye kuvyarira mu ihene, mu ruhongore. Guta umuntu aje gutabara amahanga, abami bakomeye bahambaye bagiriye muri gloire. Urazi wowe gloire ya Asueruse agira umunsi mukuru w'iminsi indwi, uravyumva abantu banywa. Urazi iminsi mikuru yo muri Ancien Testament, urazi iminsi mikuru y'Abagiriki, urazi iminsi mikuru y'Abamede, urazi iminsi mikuru ya Babylone, urazi ibintu bajya abantu babonye gloire y'abami, urazi gloire ya Salomo. None ni gute mu ruvyaro rwa Salomo hoza uje aruta abandi? Bari baza ati Yesu ngira niyavuka hazoca haka, kandi hasanzwe hatse ari no ku murango. Ariko araza arabimanukamo cane, agenda kwivyarirwa mu ruhongore, kandi aba VIP baje kumwakira avuka barabungere, bari ahantu bari ku gahinga bacunze ubusho. Uravyumva umbareka arabasinyira ati yavutse, nibo bazanye amakado n'amakado, kandi niyihe sorte ya kado ivuye ku bungere. Muravyumva namwe, uravyumva sizi griffe cyane, n'est-ce pas mes chers amis? Ariko nibo bashoboye kuza, nibo baje bamuzaniye, n'abandi bari bamwiteze bavuye kuri Imana ihishuriye. Ariko kandi ngana kubika ikintu kimwe ngo ubwami bw'Imana bwinjiye mu isi muri aspect iri réduit.
bamwe muri mwe mwibaza ngo je ngiye abandi imana ngo nofata ngo ibintu ngo nkabihindura ngo nkaza ngo none basi kuko Yesu ngo atwiyereka umunsi umwe ngo akaza agatembera ibujumbura agaca no mu mashengero basi kugira abantu bose bamubone bakizwe. Uravyumva? Kuko abantu bashaka ibintu bifatika biri frapant kugira ngo abantu bakizwe, ariko Imana ntiyashatse gukiza abantu ikoresheje ibintu biri impressionnant, ariko Imana yagombye gukiza abantu ikoresheje igikorwa cyo kwizera, kugira ngo ntihagire n'abaja muri emotion ngo bakirire ivy'Imana mu buryo bw'ingene biri impressionnant, ariko Imana yashatse ko abantu bakira ivyayo, muravyumva, bidaciye muri logique na analyse isanzwe, ariko biciye muri foi, muri ca kindi, kuko atawayizeye Imana atahishuriwe na data, kuko vyogora kwizera no kwizera ubwami bw'Imana hatabayo revelation ivuye kwa papa. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Araza gutyo Paulo amaze kubibona, amaze gukizwa, Paulo aravuga ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo Imana ntiyashimye gukirisha amahanga ubwenge canke filozofi canke sagesse, ariko Imana yashimye yuko abantu bakizwa kubera ubusazi bw'umusaraba. Imana yahisemo gukoresha ibintu bisuzuguritse kugira ngo ituzane mu gakiza, kugira ngo ntibibe mu bintu bijaye n'ubwiza bw'ivyatuzanye mu gakiza, ariko bivane no guhishurirwa ubwiza butaboneka hanze, ariko bunyegejwe bw'igikorwa cyo kutubohora, ku buryo ivyari vyitwa umuvumo Imana yabihinduye inzira yacu y'agakiza. Muri uwo mutima nyene nico gituma ariko araganira n'abantu, yagerageza kubumvisha neza icyayi c'ubwami bw'Imana. Bakamubaza ibibazo vyinshi, aravuga ngo ubwami bw'Imana bumeze nka levure. Uyibonye ntiwokwibaza ko hari icyo ishobora gukora, ariko si ubu tuyimerange n'agafarini. Ifarini yonyine itangura kumva ibintu bivyimba, ibintu bigira gute, urabona ibintu bikoreka mu mwanya mutoya, urakubita iyo melange, uravyumva. Nahatsugira experience mu gatondo nibage nashatse ngenda ahantu hasi, ngende no kuri patisserie bampe umukate batarashiramo levure no bayishizemo, nze kubereka utwo dutaye. Ikintu camaze gushirwamo umwambiro, umukate mujya muri bangahe, kandi iyo batari gushiramo umwambiro kumbure nawe n'umuntu umwe ntibari kumuhaza, ariko bamwe mugabura muri babiri canke muri batatu, siko bivaye na za estoma zanyu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucere umwambiro urahindura ibintu, kandi ubwami bw'Imana mu buzima bwawe burashobora nawe kuguhindura. Abantu bakakujya ko ari benshi cyane. Haleluya. Abantu bakagukonsoma ari benshi cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Rero Yesu agerageza kubumvisha ati ubwami bw'Imana bumeze uku, kubera iki? Yari karabafasha kumva yuko ubwami bw'Imana ntimuburonderere mu bintu ntimubushake kubona nk'ingene mubona ubwami bw'isi. Ntimukarondere na impact y'ubwami bw'Imana ngo muyigereranye na impact y'ubwami bw'isi. No. Nimuve kuri iyo nivo, ariko menye ko ubwami bw'Imana ni ikintu imintu yose aho kiri gitanga umenga kirasuzuguritse, ariko uko iminsi kigenda kivyara umwimbu urenze ivyo wari gushobora kwibaza igihe wakibona kigitangura. Nico gituma yavuga kabuto, kandi nico gituma yavuga n'umwambiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndashaka kubwira ikintu kimwe muntu w'Imana. Ndahura n'abakristo benshi akakubwira ngo je sindiko ndakura, je ibintu byanje ntivyavansa, je ibintu byanje ntibimeze neza, je ibintu byanje vuma ndagerageza. Reka ndabwire abantu b'Imana, reka kwemerera Satani ko akubwira yuko ata progrès ni muri kuragira. Sinemera yuko nimba warakijijwe hari umuntu avuga ngo je vuma mbona umenga sindiko ndatera imbere, vuma sinavansa, nta kiriko kirakoreka, nta kiba, ugasanga umuntu arababaye, ariko ngenda kwaza ikintu kivuga muntu w'Imana. Womenya gute ko hari kiriko kiraho? Ubimenya gute ko atakiriko kiraho? Wana kenshi mu buzima bwacu turi ama etre ari emotionnel, kandi turi abantu turi vyarembwe bigize gute biri sensible, kandi dukunda ibintu twiyumvamo. Rero yatakintu ndiko ndiyumvamo nibaza ngo ntaca Imana iri kirakora. Iyo numva umuriro w'Imana utari kuraka, numva umenga mpwe muntu yahabaye. Uravyumva? Iyo abantu muri eglise batasaza umuvuga butumwa ari karavuga, umuvuga butumwa yibaza yuko abantu batafashijwe. Uravyumva? Rero twege turi vyaremwe biri visible, bya visibilité bishira importance ku bintu biboneka.
rimwe na rimwe tugakometa erreur yo gushaka guharura ivy'impwemu mu bintu biboneka. Aho ngana kukintu kimwe ngo iyo ufashe umwambiro ukawushira mu mukate ntumenye ikiriko kiraba, ariko buhoro buhoro umukate uravyimba. Ntubona ko umukate uri kuravyimba, ariko uri kuravyimba. Siko abantu b'Imana. Rero ngena nabwiye ngo umwambiro canke ubwami bw'Imana mu buzima bwacu rimwe na rimwe bufise œuvre iri silencieuse. Ubwami bw'Imana mu buzima bwacu hari igihe bugira igikorwa c'agacerere. Agacerere ntigasobanura ko Imana itari kirakora. Haleluya. Ibintu bidahinduka vyihuta nibisobanura ko Imana itari kirakora. No. Ariko kandi hari igihe umenga birahoze, hari igihe umenga ivyawe biracereje. Aho ndakuvuga ikintu kimega muntu w'Imana, nimba waramize ubwami bw'Imana, nimba levure iri mu buzima bwawe, nimba wa mwami yarashize akabuto kiwe mu buzima bwawe, ngira ndakubwira ngo naho umenga biracereje, naho umenga inyishu ntazo uri kurabona, naho umenga situation ntiziko zirihuta guhinduka, naho umenga ibiki, ariko wariteze ko Imana igukuza, ngira ndakubwira ngo hari ico Imana ikirakora mu buzima bwawe muri ako gacerere nyene. Haleluya. Ugomba kuvyizera yuko naho atavyo uri kurabona basi levure irahari. Urabizi iyo umwana ari karakura ntamenya ko ari karakura, ariko mama wiwe aramenya ko ari karakura. Iyo umwana ariko aratera intambwe canke agerageza ibintu bikamunanira, umuvyeyi wiwe arashobora kumenya yuko umwana ariko arakura, kuko uko vyamunanira kera siko bikimunanira. Nico gituma ndakubwira ngo nigihe bibaza ngo nta kiriko kirakoreka, Imana yawe ikuraba irazi kuri kurakura. Haleluya. Ndavuze ngo Imana yawe ikuraba irazi kuri kurakura. Yesu ashimwe cyane. Era ikintu kizokwereka kuri kurakura, ugiye gutangura kubona mu buzima bwawe, wakiriye ijambo ukaryizera. Hari igihe utangura kubona mu buzima bwawe, ugatangura kubona mu buzima bwawe ibintu wahora ukunda ariko atari ivy'Imana vy'isi, ukagenda ubona buhoro buhoro inyota yawe kuri ivyo yaraheze. Yesu ashimwe cyane. Niwamenye ingene vyashitse, ariko wisanze umenga nta nyota yabijya bintu gifise, hajya ahantu nukihakunda, rijya tabi ntajyo gishaka, kajya kayoga ntabwo gikeneye, bijya bitwengo vy'uburofa ntabyo gikeneye, bwa busutwa ntabwo gishaka, bimwe byo kuvuga abantu nukibikukuryohera, ukavuga uti tya hari ikintu kiko kirakoreka, sinabibonye biza, ariko apeti yanje ku bintu bimwe yahindutse. Hari ibintu nahora niruka nko cane, nahora mbona agakanzu gashasha umutima ugasimba, nahora mbona karato gashasha umutima ugakumvamo nkawugarurira ngaha anya, ariko ubu ndabibona nkumva umenga Imana ishimwe araberewe naho ntagafise, nkumva buhoro buhoro Imana irikira kuzana guhazwa na bikeyi ufise. Ivyo bikagutera kumenya yuko ubwami bw'Imana bumeze nk'akabuto kari muri wewe, ariko mu gukura kwabwo bugenda budiminua kandi bureduza espace y'ivy'umubiri, bukagenda kandi bw'increasing the space of spiritual things. You understand? Hallelujah. 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 Hari inyota utagiye gusubira kubona mu buzima bwawe, hari inyota izozimangana mu buzima bwawe, ntuzomenya ryari wakize, uzohindukira uvuga uti je kera nahora nshavura kare, mbega ishavu ryaheze ryari, uzosanga atani itariki uzoshobora kuhotena, pourtant turazi ryari twakijijwe turabifata ku mutwe, ariko ryari duhinduka ntidushobora no gufata n'amatariki ryari Imana yampinduye ikankuramwe ibintu bimwe bipfuye byari muri jewe. Ariko mu gihe c'agacerere, mu gihe canje cyo gusenga no kubandanya mu vy'Imana, ubwami bw'Imana bwagiye bunyandukiza buvyimbira muri jewe, bwimeranja no wa muntu wanje, uko namurondeye nawe nakora, avyimbisha ivyiwe biteba bicika binini, bwa bundi canamenya ni naho butari impressionnant urakora. Haleluya. 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 Amina. Nta buhizi burimo bwo kuguma uvuga twe ntiturashika aho hantu, twe ntiturahagarara neza, twe ivy'Imana ntituvyumva neza, twe turacari bato pasteur. Oya, reka kuguma wibonera wiyevariwa mu vy'ubwenge bwawe, ako kandi wowe kwemera yuko hari ubwami bw'Imana buri mu buzima bwawe. Amina. Wowe kwemera ko hari ubwami bw'Imana buri mu buzima bwawe buriko burakura, buriko burakura, ukavyizera ukavuga uti Imana naho ntabona ikintu kiko kiraba, ariko ndazi yuko ntushobora kuba uri muri jewe ngo ubucereje, kuko aho ubwami bwawe buri ibitangaza birakoreka.
aho ubwami bwawe buri abantu mu buzima bw'umuntu burabohoka. Aho ubwami bwawe buri ivy'isi biramperamwo. Mana ndazi yuko naho aho nshaka gushika ariho ntarashika, ariko ndazi ko hari ico uriko urakora mu buzima bwanje. Mu gacerere nka muri wa mukate kumwe rwa mwambiro ukora, ni kuri kurakora no mu gacerere mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Mbwira umuntu mucane cyari igikorwa c'Imana kiko kurakora mu buzima bwacu. Haleluya. 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 Ubandanye gusenga, ubandanye kurondera Imana, ubandanye kwitanga, ubandanye. Hari ikintu c'Imana kiko kurakora mu buzima bwawe. Nimba waramwakiriye nk'umwami n'umukiza, ndakubwira ngo hari ikintu kirakoreka mu muryango wanyu, hari ikintu kirakoreka. Uravuga uti twarasengeye ubukene muri famiye yacu, twarasengeye ngo situation zihinduke, ntiziriko zirahinduka, n'ibikini bikigosanga buhoro buhoro Satani abateje umubabaro, frustration iraje kuko vya bindi mwasavye mutariko murabibona. Ariko reka ndabwire abantu b'Imana, ikintu n'ukuri nabonye mu bintu vy'Imana. Nukuri ni kenshi twibaza ngo nta kiko kiraba kandi kiko kiraba. Ndabikubwiye vraiment. Nare experience ikintu mu buzima bwanje, hari igihe inyota yacu aba ari ya vyinshi, ariko etape z'Imana nazo sikaba kumbure ari ntonto bivaye n'ingene Imana ishaka kutwigisha. Haleluya. Ariko kandi ugomba kwiga kwizera yuko hari ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Uri kuratambuka uvuga uti hari ubwami bw'Imana mu buzima bwanje. Uri kurakora, uri muri business yawe ukavuga uti hari ubwami bw'Imana mu buzima bwanje. Haleluya. Uri kurarondera contact zishasha, uri kuranegosia n'abantu ushaka ko mukorana, ukavuga uti hari ubwami bw'Imana mu buzima bwanje. Iyi reality igomba kutuzamwo abantu b'Imana, kuko itatujemwo tubaho bisanzwe nk'abandi bose, kandi tukabaho dukubitika cyane dutakaza. Haleluya. Ushobora kuba uri kurashikirwa n'ikintu cabaye udashaka, carakoretse utabishaka, aho kandi Imana ifise control. Ariko rimwe ukavuga uti Imana, iki kintu carabaye ntashaka, ariko wowe nicaguciye mu ryahumye, ariko kandi ndafitiye confiance ubwami bwawe buri muri jewe yuko buzodiringa na situation yose, kandi byose uzobihindukiza bigaruke gucika inyungu kuri jewe. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Amen. Washobora guhaguruka tugasenga. Washobora kuvyaguruka mu ntebe yawe. Haleluya. 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 Amina. Numva isengesho ryanje ry'umunsi ushaka kugirira abantu bari muri kino kibanza. Numva shaka gusaba Imana kugira ngo nkuko levure ivyimbisha, ndashaka ngo presence y'Imana itangure guhindura environnement yawe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Presence y'Imana itangure guhindura environnement yawe. Bwana sifiwe sana. Amina. Amen. Warakijijwe, ufise Imana, ugendana n'Imana, uvuga uti Imana, presence yawe itangure guhindura ubuzima bwanje, itangure guhindura uburyohe, itangure guhindura imibereho yanje. Ariko muri kino gitondo ndasubiye kwibutswa yuko ubwami bw'Imana buri muri jewe nk'akabuto gato ariko kagiye gukura. Haleluya. Gashobora kuba kamaze kugira la moitié du chemin, gashobora kuba kamaze kugira urugezo rungana gute, ariko reka twese uno munsi muri kino gitondo twe experimente canke dutembe muri kino kintu gishasha, aho uvuga uti Imana ndagomba kukubona. Reka iyi levure nk'uko ihindura nature y'ifarini canke igahindura uko ibintu bisanzwe bimeze, reka ubwami bwawe buhindura imibereho yanje. Bamwe ubwami bw'Imana buhindure ingo zabo, abandi ubwami bw'Imana buhindure eta yawe ya sante, abandi ubwami bw'Imana buhindure situation yawe y'igiceri. Reka ijya levure siko ibe mélange n'ibintu vyose, ivangwe n'ivyawe vyose. Bwana sifiwe sana. Ivangwe no mubigize gute, ugiye gutangura kubona mu buzima bwawe relation ufise zihinduka, ugiye gutangura kubona efficacité ufise canke relation ufise n'abakiriya bawe, canke relation ufise n'abantu mukorana, canke mufise aho muhurira imisi yose, ibintu bihinduka. Ariko kimwe gusa wizera uti ubwami bw'Imana buri muri jewe. Ni ikintu gikora, ni ikintu copera. Ubwami bw'Imana ntibwagarukiye gusa ko twakijijwe, ariko buracakorera muri twebwe, bwaguka
bwaguka bunyagura bumpindura bumbohora bunyambika ubwiza bw'Imana bumkarifya ku bintu ntahora nshobora bunyambika ubwiza ku bintu bunyambika inkomezi ku bintu ntari nsanzwe mfisemo inkomezi bunkarifya ku bintu ntari nsanzwe muzimwo faiblesse ariko bakabimbonamo inkomezi. Hari ikintu kiri mu buzima bwanje. Haleluya. Uvyizera uvyerekanish ukuboko kwawe. Haleluya. Haleluya. Ashaka kuvyagura ugatangura gusenga Imana ukavuga uti Imana reka bigwire. Haleluya. Igikorwa c'agacerere Imana reka gishishikare mu buzima bwanje. Ndanse gusubira kwibaza ngo ntaho ndiko ndaje. Ndanse gusubira gusuzugura intambuko zanje ntoya. Ndanse gusubira gusuzugura aho ngeze. Aho ngeze harakwiye kuko igihe canke umunzani ugiye guha agaciro intambuko zanje ntoya. Hari ibyo uri kuratangura bitarahagarara neza. Uvuga uti Mana ndanse gusubira gusuzugura intango ntoya. Ariko Mana ndagushimira ku ntango ntoya. Ndagushimira kuri debut ntoya. Urugo rwawe rwatanguye buhoro buhoro, ibintu bitangura buhoro buhoro. Igikorwa uri kurakorera Imana uri kugenda buhoro buhoro, ibintu biko vyevuriwa buhoro buhoro. Mu muhamagaro wawe canke umuryango wawe abantu bariko baraza mu gakiza buhoro buhoro. Muri business yawe ibintu biriko biraza buhoro buhoro. Nivyihuta cane, nibiriko biriruka cane. Ariko kutiruka cane ntibisobanura ko Imana itari kirakora. Ariko ndagomba no munsi wizere levure, wizere umwambiro, wizere umwambiro uri kuragwiza, uri kuravyimbisha, uri kurahindura aspect naturel des choses. Oh haleluya, haleluya. Uravuga uti Imana simfisa abo dukorana, ariko ndakubwira munsi muri kino gitondo ngo hari Imana. Haleluya. Hari Imana mukorana, irahari, iragomba kugwiza. Oh, levure ikora igikorwa ca multiplication. Levure iragwiza, umwambiro uragwiza, kandi twizera ko ari umwaka wo kugwiza. Hari ivyo Imana iriko iragwiza mu buzima bwacu. Hari ivyo Imana iriko iragenda ikonfirma mu buzima bwawe. Hari ivyo Imana iriko iragenda idepoza mu buzima bwawe. Oh, ndashaka muhamagare. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa abahamagara Uhoraho, hahigwa abatabaza Uhoraho, hahigwa abafise Uhoraho nk'umutabazi wabo. Ndakubwiye ngo ntutinye ikintu na kimwe muntu w'Imana. Arabugirire confiance, ntutinye ikintu na kimwe. Ivyo uri kurabona birasakuza, ariko ivyo utari kurabona navyo ne vy'agacerere birushiriza ivyo kugira inkomezi. Reka gushira amaso yawe ku vyo uri kurabona ngo bikwemeze ko Imana ataciri kirakora. No! Ariko kandi na atacuri kurabona hari iciri kirakora mu buzima bwawe. Hari ikirakora mu buzima bwawe. Hari ikitaboneka cyo kirakoreka mu buzima bwawe. Iki nta bundi buryo dufise bwo kukibona kiretse dukoresheje amaso yo kwizera. Iki nta bundi buryo dufise bwo kukibona kiretse tukirabishije mu kwizera. Niho tugikapta, niho tugitahura, niho tugitambukiramwo. Mbega wogendera muri uko kwizera, mbega wo kwakira iryo jambo, mbega wo kwizigira ico jambo rivuga, mbega wo kwizigira ibigiye kwaguka, mbega wo kwizigira ibigiye kugira ubwiza bundi, mbega wo kwizigira ibigiye gukomezwa, mbega wo kwizigira ibigiye kuvyimba, mbega wo kwizigira ibigiye gukoreka, mbega wo kwizigira ibigiye guhinduka muri faveur yawe, mbega wo kwizigira situation zigiye guhinduka. Ibi vyose birashoboka kandi bishobokera bizera. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh ndagushima Mwami Yesu muri kino gitondo. Washaka kuduza ibiganza vyawe hejuru cane. Ndagushima Mana muri kino gitondo kidasanzwe. Ndagushima ko ubwami bwawe bumeze nk'akabuto gatoya Mana. Ndagushima Mana mu ijuru ko akabuto Mana kamerera mu kuzimu, kagakurira mu ibanga. Mana yo mu ijuru kataboneka, kagatangura kagaseruka. Mana yo mu ijuru kakazovamo ikintu gikomeye. Ndagushima Mana mu ijuru ko ubwami bwawe bumeze nk'umwambiro. Mana iyo tuwushize mu bintu birahinduka uko vyahora bimeze, birahinduka uko vyahora bingana, birahinduka no muri nature yavyo, bikagira iyindi shusho, bikagira iyindi forme. Mana ibikorwa abantu wabahamagariye, ivyo wahamagariye ubuzima bwabo, Mana bigiye gufata iyindi forme. Mana ivyo duhamagarira Mana bigenda bifata izindi forme. Mana ivyo duhamagaramo bigenda bifata izindi forme kubera la présence ya levure, bigenda bifata irindi shusho kuko umwambiro urahari. Mana ndasenga kugira ngo mu izina ryawe umuntu wese ari hano muri kino kibanza umushoboze muri kino gitondo Mana. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Reka nakubwira Imana irakubwiye ngo emera bifata iyindi forme. Reka kwanka ko bihinduka. Maze iminsi uri kuragwana n'ibishaka guhinduka. Maze iminsi uri kuragwana n'ibiko birahinduka.
hariho modification iriko iraba, hari impinduka ziko zirafata ikibanza. Imana iriko irakwimura mu ishengero igutwara mu kindi kibanza. Imana iriko ikuzana mu rindi shengero. Imana iriko ikuzana mu yindi habitude. Imana iriko iragusaba kubatirizwa. Imana iriko iragusaba guhindura ibintu bimwe bimwe. Imana iriko iragusaba kuyikorera mu rundi rugezo utaruzi. Nawe uriko uratanga ama justification, uriko uranga ko forme ihinduka, ariko mpemu yaraje kubuskira forme, mpemu yaraje kubuskira forme, mpemu yaraje gusunika ingene bisanzwe bimeze iwawe, aragomba guhisunika ingene bisanzwe bimeze iwawe. Reka kumubarira ngo iwacu tubigenza uku, no, ariko mureka bigenza uko ashaka kubigenza. Shindele boso takeshetele. Kiele boshondolo boso tokoshetele boso. Kiele boshotolo boso. Shindele mosende keshetele boso. Nimba reka araguhamagarira gutangura gusenga mu gitondo, akaguhagurutsa kugira ngo usenge mu gitondo, reka kuvuga ngo je mpora ndyama ntevye. Areka arahindura forme, ntiyabikubwiye yayobewe kujya mutevye. Areka aragomba kutembera muri dimension shasha, arahindura forme. Aho revure iri, aho umwambiro uri, la forme change. Hallelujah, hallelujah. Subiramo aya majambo, vuga uti Mwami Yesu. Reka dusemere cyane uti Mwami Yesu, ndagushimira muri kino gitondo ciza. Ndagushima ko hari ubwami. Ndagushima ko hari ubwami butegeka ubuzima bwanje. Ndagushima ko hari ubwami bwinjiye mu buzima bwanje. Hari igihe ntabubona, hari igihe ntabwumva, hari igihe umenga hari agacerere, hari igihe umenga nta kiriko kirakoreka, hari igihe umenga ntibiko biratera imbere, hari igihe umenga sindiko ndava hondi, hari igihe umenga sindiko ndanesha. Ariko muri kino gitondo ndibukijwe yuko umwambiro ukora igikorwa mu gacerere, ukora igikorwa mu gacerere, ukazana impinduka. Nico gituma Mwami wanje ndasubiye kukwizigira, ndasubiye kukwizigira, ndasubiye kunezerezwa no kumenya yuko no mu gacerere bidasobanura kutari kurakora. Naho mubiboneka umenga nta biriko birakoreka, ariko muri kino gitondo ndizigiye yuko hari biriko birakoreka, kuko singendeshwa n'ivyo mbona, ariko ngendeshwa n'ukwizera, ngendeshwa n'ivyo nizeye. Ukwizera kurambarira yuko ukora na bugingo n'ubu uracakora mu buzima bwanje. Ndaguhaye kaze Mpwemu Yera, ndaguhaye kaze Mpwemu Yera. Shishikara gukora muri jewe, shishikara kumpindura, shishikara kunkuramwo inyota y'isi, nkuramwo inyota y'isi, nkuramwo inyota y'isi. Shishikara kunshiramwo inyota y'ivy'Imana, nshiramwo inyota yo gutazira, nshiramwo inyota yo gusoma ijambo ry'Imana, nshiramwo inyota yo gusenga, nshiramwo inyota yo kurondera Imana, nshiramwo inyota yo gukorera Imana, nshiramwo inyota yo gukurikira Imana, nshiramwo inyota yo gushinga intahe, nshiramwo inyota yo kugendana n'Imana yanje, nshiramwo inyota yo kugumbira Imana yanje. Ndagushima Mana yanje ivyo nabonye wahinduye, ndagushima ivyo wahinduye mu buzima bwanje, ndagushimira inyota wakamije muri jewe, ndagushima inyota wankuyemo y'isi, ndagushima Mana yo mwijuru ibintu bishasha wazanye, ndagushima ukoroherwa nsigaye mfise gwo kukurondera ntahorana kera. Iki ni ikimenyetso Mana yuko mu gacerere Mpwemu Yera yakoze muri jewe, Mpwemu Yera yarakoze muri jewe, Mpwemu Yera yarampinduye, Mpwemu Yera yarampinguye, Mpwemu Yera yarambohoye, Mpwemu Yera yarankijije. Icura n'ikibi cawe muri kino gitondo
kubera ubwo bwami buri muri twebwe, 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 kubera ubwo bwami buri muri twebwe. Icubahiro n'ikibi cawe Mana yanje, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nimba tugihagaze ukaba ugwaye, urashobora gufata aho ugwaye ndagusengere gatoya. Haleluya. Aho uri nyene uhagaze canke wicaye, imbere yuko turangiza ndagomba gusengera nimba ugwaye. Mwami Yesu, ndakweretse umuntu ari muri kino kibanza. Mana afise ubwoko Mana bw'ingwara ya yose iri mu mubiri we kuri no saha. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, wangwara ndakuvumye mu izina rya Yesu Kristo. Mana igihimba cyose umuntu wawe agwaye muri kino kibanza, muri kino gitondo, Mana nkuko twaserutse mu bwiza bwawe, tukanezererwa mu bwiza bwawe, tugahimbaza tugashira izina ryawe hejuru. Mana ndavuze ngo reka mu izina rya Yesu Kristo abantu bawe bakire mu izina rya Yesu Kristo. Ukire igice cyose cy'umubiri gwawe, guhera mu bice byo mu mutwe, guhera mu mutumba no mu mugongo n'ahandi hose, ari mu magufa canke ari mu nda. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ingwara yose ikire, ingwara yose ikire, ingwara yose ikire mu izina rya Yesu Kristo. Imana yanje gukize, Imana yanje kubohore, bimenyekane ko Imana yagenderera abantu mu ishengero, kandi bimenyekane ko Imana yawe ikiza. Ndavuze ngo wangwara uhunge mu izina rya Yesu Kristo, wangwara urekure mu izina rya Yesu Kristo. Uramaze igihe usinzikajwe, ndavuze ngo ukire mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse, ndatangaje ukubohoka k'umubiri wawe, ndatangaje ukubohoka k'umubiri wawe, ndatangaje ukubohoka k'umubiri wawe, ndatangaje ukubohoka k'umubiri wawe, ndatangaje ukubohoka k'umubiri wawe. Ndavuze ngo wa mubiri wumve ijambo ry'Imana ubohoke mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, amen, amen.